Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakunda mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano ku mbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Umwanya mwiza kugira tubashikirize ano amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe ibonekeza ku bwinshi abanyagihugu bihereza cane inzoga zikaze n'ibiyayura umutwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abavyihereza kubireka kuko ataho bitandukanye no kwiyahura, ngo biranatuma kandi abavyihereza badafasha mu kubaka igihugu cabo, ndetse n'ingo zimwe zigasambuka kuko abavyihereza badasubira kwitaho amabanga y'urugo rwabo. Ivyo umukuru w'igihugu akaba yabishikirije kw'igerekezo rya 12 mu Myandagaro uyu mwaka, mu gihe ariko arashikiriza buramatari w'intara ya Bujumbura hamwe na musanteri wa komine ya Mukaza. Urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa Papa Pietro Parolin rwaratanguye kuva kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro no mwaka, akaba asanzwe ari umukardinale w'i Vatikano, akaba yakiriwe n'abantu benshi batandukanye hamwe n'abategetsi batandukanye, hakaba harimo n'icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazobanza nabo muri Eklezia Katolike. Muraza kubikurikirana kw'idonido y'amakuru, turafise atari make mu kanya. Nongeye kubaramutsa ndaba ikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi. Nabibamenyesheje mu ntangamarara yuko mu gihe ibonekeza ku bwinshi abanyagihugu bihereza cane inzoga zikaze n'ibiyayura mutwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abavyihereza kubireka kuko ataho bitandukanye no kwiyahura. Ivyo rero akaba yabishikirije kuri uyu wa 12 Myandagaro, mu gihe ariko harashikirizwa buramatari mushasha wa province ya Bujumbura ndetse na komine ya Mukaza. Ni inkuru ya Jules Verner Nakimana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aranegura abanyagihugu bamwe bishinga kwihereza inzoga zikaze hamwe n'ibiyayura mutwe bibonona amagara yabo bikabamara inguvu, ngo bisa no kwiyahura kuko bataba bagishoboye guteza imbere igihugu cabo mu gihe n'ingo zabo zibananira gutunganya. Ujejwe intwaro yemera ko abantu biyahura. Mbe murazi ko mu Burundi hari abantu birimba bariyahura. Hajya abantu biyahura uco utangwa kwimvira uti nibiki, ubwo hariho uburongozi, hari ingorane yiye. Aha rero mvuze kwiyahura muciye muvuga ngo no kwimanika ku kiziriko. Kunywa ibiyayura mutwe si kwiyahura. Abayimuzi ngo mvuze ngo kwimanika ku kiziriko. Abantu banywa ibiyayura mutwe hajya bariko bariyahura. Hari ibiyoga ngaha, bajya abadandaza bobo ntubabwire bikenereye amahera gusa. Hari ibiyoga ngaha abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe, n'ingo zarasambutse mbere, n'ingo zarasambutse. Aha mu gisagara nta terume mufise ngo bapfe bose, nta terume bahora yivuga. None mwaza ko biva kuki? Abagabo bishiga kunywa bijya biyoga bose baramaze kubatabari, hajya no kwiyahura. Abantu baja mu busambanyi no kwiyahura, none umugera bawanduye ntarahejeje kwiyahura. Erega hariho utuntu duto umuntu yibaza ko ari ibintu bibayabaye. Gukura akajagari mu gihugu nuko ibintu vyose biba ku rutonde. Ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 Myandagaro mu birori vyo gushikiriza buramatari mushasha wa Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza. Kuva kuri uyu wa 12 Myandagaro mwaka 2025 niho umunyamabanga mukuru wa Papa Pietro Parolin yatanguye urugendo ngaha mu Burundi. Umukardinale w'i Vatikano akaba yakiriwe n'abanyicubahiro batari bake, harimwo icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazobanza ndetse n'abandi bategetsi tutibagiye nabo muri Eklezia Katolika. Ni inkuru
twateguriwe na mugenzi wacu Joyeuse Ingabire. Urugendo rw'umunyamabanga mukuru Papa Pietro Parole mu Burundi rwaratanguye igenekerezo rya 12 Myandagaro mu mwaka wa 2025. Uwo asanzwe ari umukardinali w'i Vatican, akaba yakiriwe n'abantu benshi batandukanye hamwe n'abategetsi batandukanye. Hakaba harimo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'abo muri Ecclesia Katolika. Aho hakaba hari ku kibuga c'indege kitiriwe Melchior Ndadaye. Uwo mukardinali akaba yavuze ko ashimishwa n'imigenderanire imaze imyaka 60 iri hagati y'u Burundi hamwe na Vatikano. Yaribukije kandi ko haheze imyaka 30 Papa Yohani wa kabiri agendeye u Burundi. Pietro Parole akaba yarashimye kugaruka ku majambo yavuzwe na Papa Yohani wa kabiri igihe yari mu Burundi, igihe yamagarira abarundi bose gushira hamwe tawikumira kugira ngo bubake igihugu cabo, ukibamwe wese yishire yizane anakore ibikorwa bimuteza imbere. Mwomenya ko urugendo rw'umunyamabanga mukuru ruzomara iminsi 5, hakaba azoremesha imisa mu buserukizi bwa Papa mu Burundi muri paruwasi y'Imugera no ku kirimba ca Bikira Mariya ku musozi wa Sion Igikungu. Itariki 13 Myandagaro ku mwaka utashe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abantu basanzwe bakoresha ibamfu. Umunsi mukuru rero nakaryo keza aho kwerekana abakoresha ibamfu nabo nyene ko ari abantu batategerezwa gukumirwa yaba mu kibano, ku mashure n'ahandi hose. Reka dukurikirane ino nkuru. Kwigenekerezo rya 13 Myandagaro uko umwaka utashe, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu bakoresha ibamfu. Uwo munsi mukuru ukaba uhariwe abantu bose bakoresha ibamfu mu bikorwa byabo byinshi vya misi yose. Tukaba tuza kuraba intambamyi n'ivyo bakoresha ibamfu bisangije hamwe no guhimbaza uko baremwe bitandukanye n'abandi. Hafi ibice 10% by'abantu bari ku isi bakoresha ibamfu. Ahantu henshi kuva kera abakoresha ibamfu bafatwa nk'abantu batagira umugisha, aho kenshi usanga basabwa kuja ku murongo w'abakoresha ukuryo. Ibikoresho byinshi bikoreshwa mu buzima bwa misi yose birashobora kubabera intambamyi, naho biruko abantu batari bake bakoresha ibamfu barabaye rurangiranwa. Aho tuvuga nk'ubigeze gutwara igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hamwe n'umukinyi rurangiranwa wa tennis ku isi ariwe Rafael Nadal. Kuba umuntu akoresha ibamfu nisigura ko hoba hari ukubera ukuboko kumwe ariko kwiganjije. Ivyigwa by'abahinga birerekana neza ko bivana n'uko ubwonko buhingura amakuru n'ukuntu biyasangiza isi. Abahinga bamwe baremeza ko abakoresha ibamfu bashobora kuba bafise ubushobozi bwo guhinyanyura ibiri mu buhinga burengeye, bakashobora no kugira ubwenge bwo gukora ibintu bishasha. Naho biruko nta tandukanirizo rigaragara kubijanye n'ubwenge canke impano hagati y'abakoresha ibamfu canke abakoresha ukuryo. Mu bice byinshi abakoresha ibamfu niko kenshi usanga bategerezwa kwiga ukuntu bokoresha ukuryo. Kenshi usanga nk'umukinyi w'umupira akoresha ukuguru k'ubamfu bisabwa ko anakoresha ukuguru k'uburyo. Kwandika ukoresheje imino yose kugira ngo yoroherwe. Hari igihe gukoresha ukuguru canke ukuboko batamenyereye, hari igihe bitabaryohera, ariko kenshi birabafasha gutorera umuti ibibazo biba hanze kandi biranabakomeza. Muri make umunsi mpuzamakungu hariyo abantu bakoresha ibamfu n'umwanya mwiza wo guhimiriza ko ku isi abantu bategerezwa kubaho mu butandukane bwabo ndetse no kugwanya ikumirwa iryo ari ryo ryose rishobora gukorerwa abantu bakoresha ibamfu. Mumenya ko gukoresha ibamfu si ingwara, kandi benshi mu bakoresha ibamfu baba bafise urugero rw'ubushobozi n'ubwenge n'ubumenyi nk'abakoresha ukuryo, ndetse bamwe ugasanga banabarusha na kure cyane. Inkuru yacu ya nyuma y'ano makuru tuyishikirizwa na Nitia Martha Ingabire, aho aza kutumenyesha ibivugwa hirya no hino mu makungu. Abanyapalestina barenga 100 barishwe, abandi 500 barakomereka mu masaha atarenze 28 i Gaza, aho Israel iriko iratera ibisasu bikomeye. Umushikiranganje w'amagara y'abantu
w'ako karere ka Gaza gatwarwa na Hamas yemeje ko abantu 69 bishwe mu buseruko bw'ako karere ka Palestine, abandi 31 bishwe bariko baja mu kibanza batorayo imfashanyo y'ibifungurwa. Nk'uko vyemezwa na benshi, igisirikare ca Israel nico carashe abo banyagihugu. Ico gitero kikaba arico giheruka kuba mu bitero bimaze kuba inyuma yaho abantu baraswa bagiye gutora imfashanyo itangwa n'umugwi Fondation Humanitaire pour Gaza wegukira leta zunze ubumwe bwa Amerika. Nayo igisirikare ca Israel kirahakana ko kitigeze kirasa abo banyagihugu, kikemeza kandi ko inkoho zumvikanye zari zukugabisha. Ibihugu vyunze ubumwe bigereranya ko ibice birenga 90% vy'abanyagihugu bangana imiliyoni 2 baba i Gaza batoroherejwe n'inzara. Kogatz, umugwi wigenga uri mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu ca Israel, wemeza ko atakimenyetso na kimwe gihari cotuma bemeza ko hari ugufungura nabi canke amapfa ku bantu bari muri ako karere. Umukuru w'igihugu ca Israel, Benjamin Netanyahu, yemeye kwakira impunzi ziva mu gihugu ca Palestine zipfuza guhunga intambara iriko iraba. Abanyagihugu bo muri Bolivie bariteguriye guhindura amateka y'igihugu cabo ku musi w'indwi. Igihugu ca Bolivie kimaze imyaka ishika 20 gitwarwa n'umugambwe w'ibubamfu. Muri iyo myaka ubukene bwagiye buriyongera, ubu bukaba burengeje urugero. Abanyagihugu barindiranye igishika gutora ku musi w'indwi umukuru w'igihugu mushasha azobakura muri ubwo bukene, nayo abagabo babiri akaba ari bo bafise amajwi menshi mu bariko baritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ico gihugu kigizwe n'abantu miliyoni 11 n'ibice bitatu cimirije gutora mu gihe amafaranga y'agaciro, igitoro hamwe n'ibindi bifungurwa bitari bikiboneka neza. Iduzwa ry'ibiciro rikaba ryababa ibice 25 mu kwezi kwa Mukakaro, ivyo bari babiheruka mu mwaka wa 2008. Umugwizatunga wo mu mugambwe Centre Droit, Samuel Doria Medina w'imyaka 66 hamwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu wo mu mugambwe w'iburyo George Kiroga w'imyaka 65 nibo bafise ababegukira benshi mu bandi 8 bariko baritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Abo bagabo babiri bakunzwe cane n'abanyagihugu bazohangana ku ncuro ya kabiri kw'igenekerezo rya 19 Gitugutu. Uko ari babiri bemera ko bashaka guhindura amateka mabi y'ico gihugu, cane cane mu kigega caco yashizweho n'umugwi Mouvement vers le Socialisme MAS mu mpfunyapfunyo haheze imyaka 20 uri ku butegetsi. Abantu bangana hafi 8,000,000 nibo bahamagariwe gutora ku musi w'indwi. Muri ayo matora gutora bikazoba nk'itegeko. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu n'umunsi nkabanda bashimiye umunsi mashaka yakurikirana. Nishimire abari mu buhinga bw'ivyuma, abamenyesha amakuru ba BTV bagirya no hino kugira ngo batokanye, ariko kandi mubandanye mu kurikirana ibiganiro byacu bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Imana ibafashe naho gutaha.